turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 29 ruheshi umwaka wa 2021 inshuti bakunzi ba television Renaissance turabaramukije ngiyi ncamake y'amakuru tugira tubashikirize. Umuntu umwe yaragandaguwe arashwe n'umupolisi muri quartier ya Gisyo muri zone ya Kanyosha iri mu gisagara ca Bujumbura. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ukabusaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka vyose ngo ubwicanyi buhagarare mu Burundi. Ibitero bimaze iminsi bikorwa hirya no hino mu gihugu nta kindi bigamije atari ukurondera imbarutso yo gutoteza abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Wahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira akagiriza leta ko ariyo ibitegura. Murabikurikirana murano makuru. Kuri wa mbere haratanguye uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo guhinyanyura itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Ubwo ruganda rukaba ruzomara iminsi 3. Idonido ryano makuru ni mukanyisase. Kuri wa kabiri igenekerezo ya 29 ruhesha umwaka wa 2021 umuntu yaratowe ikiziga muri quartier Gisyo zone Kanyosha mu manuko w'igisagara ca Bujumbura. Amakuru dukura ku babibonye ngo yishwe n'umupolisi w'umubanyi wiwe abapfa akarimbi. Abantu bagatangiriza basaba ko uwobona uwo mupolisi yo mufata ngo kuko yaciye yiruka hajeje kugandagura uwo mubanyi wiwe amurashe. Leta y'u Burundi ikwiye gutunganya inyigisho ku bantu yahaye ibigwanisho kugira bamenye igihe barekuriwe kubikoresha. Bivugwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Imakire Hunja rongoye uwo muhari yaboneyeho no gusaba leta y'u Burundi kwaka ibigwanisho abo bose babitunze batabifitiye uruhusha harimo n'imbonerakure. Ku misozi imbonerakure zarahawe ibigwanisho birazwi. Imbonerakure zarahawe uburyo bwo gutangatanga amakuru vyihuta. Rero biratangaje cyane ko ubwo bwicanyi twari ko turavuga bubandanya buba, kandi tuzi yuko hariho ngira ngo n'ivyerekeye umutekano ku misozi hari ubufatanye bw'inzego nyinshi zirabo umutekano. Rero muri ico gihe biragoye gutahura ingene ubwo bwicanyi buriko buraba, bugasanga baba mu mabarabara bukaba ku mitumba ariko ababikora ntibamenyekane. Umupolisi si umuntu asanzwe, ni umuntu ari mu rwego rw'igihugu yahawe n'igihugu ikigwanisho. Rero iyo ivyo bigwanisho biriko bikoreshwa nabo bapolisi eka n'ubundi wese yoba yaragihawe mu gihugu akibifitiye uburenganzira ico gikoresho cy'akazi afise akagikoresha mu kwica umunyagihugu canke abanyagihugu, cyane cyane babahora ubusa, kuko tusanzwe tuzi ko ivyo bikoresho ntibabibahaye kugira ngo barase abantu kubera batumvikanye batumvikanye kuri iki na kiriya. Nibaza ko bagikoresha bakurikije amategeko. Icyo twosaba nuko leta yosubiramwo igasubira igatanga inyigisho zikomeye ku bantu yahaye ibigwanisho, agasubira ikabigisha igihe barekuriwe kubikoresha no kutabikoresha, hanyuma igahagarika kandi igahana bikwiye ababikoresha kutariko mu buryo butariko bica abanyagihugu ku mvo ziriya na ziriya zidakenewe kubwo buryo bukoreshwa. Iyo umuntu nk'ivyo twumvise bavuga ni vyaba ari vyo, bavuga yuko umupolisi yarashe umubanyi wiwe bapfuye akarimbi. Murumva rero ibintu byerekeye amatati y'akarimbi ngira ngo vy'ukuri ku muntu yaronse inyigisho z'akazi kiwe, uwo muntu baba bari mu matati ntabakwiye kuraswa. Hari inzego ziba ziriho, bari inzego zo hasi zibanze eka n'izindi z'ubutungane ziba zikwiye gutatura ayo matati. Rero n'ukuri turasavye leta dushimitse isubire kuri izo nzego zayo, kuri abo bapolisi eka abandi bose leta izi ko yahaye ibigwanisho ibigisha ingene babikoresha, abatabishoboye kubikoresha uko ihebe ibibake. Na cyane cyane turavye ivyerekeye imbonerakure, twibaza ko imbonerakure atari urwego rw'igihugu yokura ibigwanisho mu banyagihugu. Inzego
z'umutekano zifitiye uburenganzira n'ububasha akaba arizo zikora. Ihagarikwa rya gasakisake ririko rirakorerwa abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta ngo ni integuro y'umugambwe uri ku butegetsi kugira ucinyize imigambwe batavuga rumwe na cane abo mu mugambwe SNL. Bishikirizwa na Frederic Bamvuginyumvira yahoza n'umukuru w'igihugu akaba arongoye urunani Sefor Arusha, akagiriza leta ko yoba ariyo itegura ivyo bitero. Tumukurikira. Umuntu ariko aribumvira ico bakiri inyuma nuko tukura mu nzira ikibazo kijanye nuko bo barabaroberi bagomba gutera bariko baratera, kuko abaroberi ntibashobora kuzukuruka mu kuzimu ku Burundi ngo biburukire aho hantu ku Murutegama. No, abo bantu batera n'abantu ubona neza ko bazi ko umuroberi aje aragira hava, aragira haca, aragira hashikira. Ugasanga rero aho hose hari amapolisi y'abasoda, hari amapolisi y'abajandarume n'abapolisi, hari n'imbonerakure. Ugasanga rero ntibyo kumvikana ingene abo baroberi boshikiye hose. Ni ukuvuga rero ku bwacu ni leta yerekana ko hariho ingorane muri leta ya CNDD-FDD. Ni ukuvuga ndakuba harimo abantu badashimishijwe n'ingene Evariste ariko arategeka. Bavuga bati twebwe kugira ngo tumere ko dushavuye reka natwe twigenze uko. Yaba bitari ivyo abo bantu babafasha uyu munsi bariko barafatwa nabo basanzwe banka. Ni ukuvuga baravuga bati urya uko aba hariya reka tumufate, ariko burya ico gihetse inyuma ni guhagarika ko abo bantu baba bari ngaho, ariko si kuvuga ko ari baba babikoze bafatwa bazira ubusa umwikeko kuko abari muri SNL, kuko ari aba ex-FAB, gutyo cyavuga bati reka turonke umwanya wo kubafata. Ni ukuvuga rero hari ibintu bibiri. Ikintu ca mbere nuko byoba bitewe nuko hari injyane hagati mu mugambwe CNDD-FDD. Ica kabiri nuko atanjyane zo baziriho, ariko kandi bashaka kwikurako abo ba SNL n'aba ex-FAB. Amagaca bagerageza gufata kwiyumvira ikintu cotuma babafata, ikintu c'agacamutwe cotuma bafungwa kugira ngo baze barabagabanya uko nyene. Ndashaka gusanga na politiki igiye gukomera cyane kugira ngo nko bavuga bati hariya aba SNL benshi, hariyo aba ex-FAB benshi tutumvikana, bashobora gutwara abantu hariya mu mihana, barashobora kuzaza baragira mwene izo operation kugira ngo abantu barongene babafata babate mu minyororo canke babice. Ngo biratangaje kubona leta yama ikoresha imvugo yuko amahoro ari umusesekara mu Burundi. Ivyo bishikirizwa na Asheri niko yagize arongoye Ligue Iteka, avuga ko naho leta ivuga uko ikwiye nyabona gukingira abanyagihugu badasiba guhitanwa n'ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho. Umuhari Ligue Iteka uboneyeho no kumeremesha imiryango yabuze ababo muri ivyo bitero. Muri Iteka turarajishinga n'ibitero vy'amabiri korera ku munsi uko bitana abantu novuga inzira karengana ataco bazira, guko turavye nko muri aya mezi novuga amezi adashika 3 ibitero nk'ivyo bimaze guhitana abantu barenga 40. Rero tukagira tuti imvugo ya leta y'Amerika irakoresha ko amahoro ari umusesekara mu gihugu kandi abantu badasiba guhitanwa kwicwa. Tukagira tuti muri Iteka turiyamirije umugwi wose woburi nyuma y'ivyo bitero, umugwi wose ukora ivyo bitero uko n'ibitero bitana inzira karengana. Hanyuma tugahamagarira leta nayo yuko yokora akazi kayo, akazi ko gukingira umutekano abarundi n'ababa muri ico gihugu n'ababa mu Burundi, kuko biri mu vyo ijejwe niyo mpuze ya mbere. Hanyuma tugahamagarira na leta yuko yogira amatohoza n'amatohoza ataho yegamiye kugira ngo abo bantu bakora ayo koka bikabishe bafatwe. Aha Iteka tubabwira yuko dutangazwa n'ukuntu iminsi yose umutego ubaye twama tubona hariko hagarikwa abantu bo mu mugambwe utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi SNL canke abahoze mu gisirikare ca kera. Tugira ati rero uwo mwikeko hava mu ngo bagakora novuga amatohoza yimbitse atahagira ngo ntihagire
inzirakarengane ifatwa kubera umwikeko mugabo hafatwe abo bantu bakora ko kabikabishe uko nibaraho abantu baguma bicwa ataco bazira uko gutegera imodoka ukayitura cyo gateramo grenade n'ubwicanyi biteye isoni. Aha ishiramwe riteka twagira dufate kano kanya novuga turemesha imiryango idasiba kubura abayo tuyiremeshe twibaza yuko mu minsi ngira ngo nawe leta y'u Burundi zo kwicara ico kibazo byo bintu bihagarare kuko birateye isoni n'umubabaro mu gihugu byitwa ko gifite inzego zikwiye. Ikurwa ry'ibihano ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryafatiye Uburundi n'akamarongo ryo barifise mu gihe abafunzwe bazira ivyiyumviro vya politike batarafungurwa, abamenyesha makuru batidegemvya n'impunzi ngo zihunguke mu gihugu cabo. Ivyo nibiri mu itangazo ryasohowe n'umuhari MSD kuri uyu wa kabiri igenekezo ya 29 ruheshi umwaka wa 2021. François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe avuga ko naho leta y'u Burundi ikora ibishoboka vyose ngo ireshe umuryango w'ubumwe bwa Buraya impinga ikiri ndende, agasaba ko abaharanira agateka akazina muntu abatavuga rumwe na leta abashingwa manza hamwe n'amenyesha makuru bo kwidegemvya mu myuga yabo. François Nyamoya: nivyo umugambwe MSD wasohoye itangazo rivuga aho duhagaze kuvyerekeye ibihano vyafatiwe Uburundi kubera guhungabanya agateka kazina muntu kuva mu 2015. Ibihano vyafashwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, twe tukavuga yuko ivyo bihano bibwirizwa kugumaho kuko gushika uno munsi nta kintu na kimwe kirahinduka. Leta n'ubu iracatoteza agateka kazina muntu kandi nta nishaka n'ubu irerekana yuko ari ico ishaka guhindura. Hari abashaka gufatira ku vyo leta yagize nka bimwe byo kurekura imbohe zimwe zimwe, mugabo mu vy'ukuri irya ngingo yari ngingo yo gutezurira amabohero yo mu Burundi kuko yuzuye cane kayagora, mugabo si ngingo ya politike, nta na gatonya ari ngingo yerekana ishaka rya leta y'u Burundi ryo kuganira n'abandi kugira ikure igihugu mu ngorane zirimwo. Mbere igihe bafata irya ngingo umwanya bayifata yo kurekura imbohe zimwe zimwe, muri uyo mwanya baciye bafunga bacira urubanza ruremereye cane kuko baciriye imanza abantu benshi, abagwanira agateka kazina muntu, abavoka, abantu bo muri societe civile, abanyepolitike n'abandi babacira ibihano. Mwumva rero yuko atashaka na rimwe rihari. Ku bwa MSD rero igihe cose imbohe za politike zitarafungurwa, igihe bimenyesha makuru n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike badakora bidegemvya, igihe izo manza zose zidasubiwemwo zaciriye abarundi insinzi babacira imanda za ngondagonde, igihe abahunze batarahunguka, abanyepolitike bakiri hanze n'abandi benshi batwara amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike igihe batarataha, nta muntu yovuga yuko hari ikintu kiriko kirahinduka mu Burundi, nta na gatonya. Nabo bamwe bashaka kuvugira leta bashaka gusaba yuko ivyo bihano bihava kubera bitwaza yuko ata kintu vyashitseko cotuma ibintu bitera imbere. Twe twibaza yuko ahubwo irya ngingo irafise ico yafashije kuko igihe leta y'u Burundi yirirwa iragenda mu makungu na cane cane mu mashirahamwe, muri iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ibasaba kubatezurira, ivyo vyerekana yuko ahubwo iyo ngingo yagize icimara kuko ibaremereye cane. Nico gituma twe twibaza ko yogumaho. Twongera tuributsa yuko igihe hasi amasezerano y'Arusha ari uko habanje gufatwa ingingo benizo ku ntwaro y'umuhisi Pierre Buyoya, kandi vyaciye bituma haba ajya amasezerano. Nico gituma rero umugambwe MSD wasubiye kwibutsa yuko ivyo bihano vyogumaho kuko birafise ico bimara.
itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018 ririko ririgwa kugira hashigwemwo ingingo zerekeye imenyesha amakuru bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe n'amaradiyo yegereye abanyagihugu bita radio communautaire mu gifaransa. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yabimenyesheje kuri uyu wa mbere igihe haba uruganda rwo guhinyanyura iryo tegeko. Urwo ruganda rukaba ruzomara imisi 3 kubwa Marie Chantal Nijimbere ngo iryo tegeko ryahora ryari rifise utunenge. Tumukurikire. ubwa mbere nuko igihugu cyacu cy'u Burundi bigaragara yuko hasigaye hari amaradiyo menshi akorera ku buhinga ngurukana bumenyi. Iryo tegeko naryo akaba ataco ryari ryarateguye kubyerekeye ibimenyesha amakuru canke imbonesha kure zikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu itegeko dushaka guhinyanyura turashimikira cyane kucerekeye amaradiyo yegereye abene gihugu ariyo maradiyo communautaire. Ayo maradiyo nuko muri rusangi twasanze hari benshi bahurumbira kugurura ibimenyesha amakuru byegera bene gihugu amaradiyo communautaire. Mugabo amaradiyo communautaire ayo akavuka no munsi ejo agaca yugara. Nibiki byosabwa kugira ngo dushobore kugumeza iyo radiyo ifise ubuzima burebure ntiyuguruke uno munsi ngo gice yugara. Itegeko rigiyeho ry'umwuga wo kumenyesha amakuru nivyo hariho kumenyesha amakuru ntibifite aho novuga ntibifite akarimbi. Mugabo itegeko nico gituma rijaho kugira ngo rishobore gushiraho uburimbi canke gutegekanya ibintu abantu bomenyekanisha bidatitura imico yacu y'ikirundi canke bidatitura ibyo twategerezwa kumenya. Nino ngaha duciye dusozerera ano makuru. Mwakoze mwese kudukurikirana na utaha.